umuvyeyi w'umubiri icyo akora ni kugira ngo agushikane mu isi, mugabo umuvyeyi w'impwemu ni kugira ngo aguhuze na destiny yawe. Rero igihe cyose ngiriwe ubuntu bwo kuronka akaryo, dutegerezwa guhura ari mu bwiza, kandi tuzosubira guhura kandi ari mu bundi bwiza. Rero icyo mfise nkora, umuvyeyi w'impwemu ntatanga amafaranga, mugabo umuvyeyi w'impwemu aratura. Reka nakubwire, Yakobo yari yarahezagiwe na se wiwe, mugabo none ni kubera iki yahuye n'umumarayika akavuga ati sindakura ngo utampezagiye, kandi yari yarahezagiwe na se. Mu buzima iyo dukijije twese tuvuga ati twarahezagiwe imihezagiro y'ahantu ho mu ijuru, mugabo urakeneye umuntu mu isi y'impwemu yatura ikintu ku buzima bwawe hanyuma kikagenda neza. Amen. Didier ngo marabwire ijambo ry'ubwenge uzoza kuri insobanuza. Umuntu azi yaja aracererwa, ariko utazi yaja ntiyigera acererwa. Sawa? Uzoza kumbaza. Umuntu azi yaja aracererwa, ariko utazi yaja ntiyigera acererwa. Nabisubiremo. Umuntu azi yaja aracererwa, mugabo utazi yaja ntiyigera acererwa. Okay? Nduge. Uyu munsi kintu natwe ku buzima bwawe, aho abandi bananiriwe niho hazogaragara intsinzi yawe ku buzima bwawe. Ndasenze ngo Imana iguhuze n'abantu baduza umuhamagaro wawe, mbwa abantu bose bawusubiza hasi, Imana ibegeze inyuma. Umviriza, umuntu hazi yaja abantu bose si abagenzi biwe. Umuntu hazi yaja afise abagenzi bake, mugabo abagenzi bake bikimaze. Umuntu niyo kwanka umenye ko atarakwiye kubana nawe, kuko mu buzima bwacu abantu bakwiye kubana natwe n'Imana izana. Hanyuma umviriza iribanga, hariho abantu Imana izana kubw'igihe kinaka. Ntuzurizwe n'umuntu agiye, ashobora kuba yari yaje kubw'amezi abiri, ashobora kuba yari yaje kubw'indwi imwe. Niyo agenda uzushima Imana, ariko umenye ko imbere hariho abandi Imana iri kirazana ku buzima bwawe. Rero ndasenze mu izina rya Yesu, Imana nkorera, Imana yampamagaye, Imana yangize uwo ndi uyu munsi, ngo igucire inzira, ikuhagurira imbibe, igushikane aho abantu batibaza ko ushobora gushika. Ibi bintu turimo abantu benshi baravyita amazina, bakavuga ngo uwo n'umuvuduko wo kuza hari umunsi bizorangira, ariko ndasenze Imana uzorinde urangiza muri iyi si, amateka yawe ntaze yigere yibagirwa mu izina rya Yesu. Ndasenze Imana natura kuri wewe amavuta agukura mu bandi. Hariho abaririmbyi benshi muri iki gihugu, hari abaririmbyi benshi muri iyi si, ariko hariho itandukaniro ry'umuririmbyi n'uwundi. Uyu mugoroba ndatuye kuri wewe amavuta agutandukanya n'abandi baririmbyi bahari mu izina rya Yesu. Igihe cy'Imana ni cyiza, umwanya w'Imana ni mwiza. Umviriza, sabarondera amafaranga, sabarondera icubahiro, sabarondera gushigwa hejuru, sabarondera podium nziza, sabarondera abamigishe beza, sabarondera abaririmbyi beza, ariko abarondera uhoraho ubudahumeka bazomubona. Kuko aho Imana iri hari byose ukeneye. Aho Imana iri, umviriza,
nta podium nimwe uzohagarara ko ari nshasha, nta kintu na kimwe uzokora gidasa n'ivyo abandi bakoze, mugabo ikintu conyene kizogutandukanya n'abandi n'amavuta y'Imana natuye ku buzima bwawe. Nta mafaranga afise yo kuguha nk'umuvyeyi wawe, ariko ndashima Imana ko muri aya majambo natuye hari inzira zigiye kuguruka ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Umviriza, Didier ni umwe muri iyi si, Didier Muco ni umwe muri iyi si, nta muntu n'umwe muri competition nawe. Abandi nibahuta gushikirwa uzureke babandanye, abandi nibihuta gusohora indirimbo nta ngorane, ariko igihe cawe gishitse Imana izokugirira neza. Umviriza, Eliya yari umuvugishwa n'Imana, hariho uwagendanye nawe yitwa Elisa, igihe cyose bagendanye nawe nta kintu na kimwe kigeze kibugaragarako, nta kintu na kimwe kigerageze kigaragara ku buzima bwiwe. Mugabo reka nakubwire, yarataye iribanga ko Eliya agomba agende, aragenda. Hariho abariko bariga ivy'umuvugishwa n'Imana, hariho benshi bariko bariga ivy'umuvugishwa n'Imana, ariko umviriza, baramubwira ati uwo muntu uri kurakurikira agomba agende, ariko aravuga ngo nimucecekere, ico ndiko ndakurikira ndakizi, ndabizi ko agomba aduge. Ariko Eliya aramubwira ati none kuba gumye nkurikirana ico ushaka niki? Yamubwira ati ndashaka imigabane ibiri ku ngabire iri muri wewe. Maze nawe aramubwira ati niwabona ugutandukana kwanje nawe, ico wansavye urakironka. Reka namubwire, Elisa yagendanye na Eliya, mu maso y'abantu nta gaciro yari afise. Elisa yagendanye na Eliya, bishoboka ko ata album yari bwasohore. Elisa yagendanye na Eliya, bishoboka ko ata podium nziza yari bwahagarareko. Elisa yagendanye na Eliya, bishoboka ko niyo yatwijamba atakintu na kimwe cyakoreka, ariko umunsi yagarutse. Umviriza, abari mu nzu biga ibyo kuvugishwa n'Imana, Bibiliya ivuga ngo bose barakubise inkoro hasi baramwunamira, kuko bari bazi ko aje mu yandi mavuta. Umviriza, ntihagire ugukanga ngo afise ibikwiye, ntihagire ugukanga ngo afise support, ntihagire ugukanga ngo afise ijigiza. Nta muntu n'umwe muri kumwe muri competition, ariko umviriza, hari Imana yaguhamagaye, hari Imana yakwise izina, hari Imana yaguragurukije muri uru runganwe. Iyo Mana izorongora inzira zawe, iyo Mana izoguhuza n'abantu bazima, iyo Mana izokuduza mu gihe gikwiye, iyo Mana izoguhagarika aho wari ukwiye guhagarara. Umviriza, ndasenze mu izina rya Yesu, igihe cyose uriye podium ucugurura akanwa, ibitangaza bitangure gukoreka mu izina rya Yesu. Igihe cyose uriye podium ucugurura akanwa, abantu batangure kumva Imana iri kiragenda genda. No musi tuko turavuga ubushobozi buri mu kwatura. Igihe nipfuje kugirirwa neza no kuduzwa ku mwanya w'iwanje, ariko nagiye kubibona imyaka myinshi yaciye. Ndasenze Imana ntikurindiriza imyaka yandindirije. Ndatuye speed ku buzima bwawe, ndatuye speed ku buzima bwawe, ndatuye speed ku buzima bwawe. Ibyagomba gufata imyaka 5 bifata amezi 5, ibyagomba gufata imyaka 10 bifata umwaka umwe, ibyagomba gufata kirekire Imana igutangaza amaso y'abantu abibona mu izina rya Yesu. Amen. Turashobora gukomera amashi menshi Yesu. Hallelujah.